Tugiye gufasha umugore yifuza gusama inda hakiri kare canke umugore yifuza gusama inda ata minsi myinshi ihaciye canke ata mezi menshi ahaciye. Amazina yanje ni Irankunda Nelson, umunyeshure mu gisata c'ubuvuzi. Rero ikintu ca mbere wokora kugira usame inda hakiri kare canke vyihuse ni connaître son cycle menstruel. Ico nico kintu ca mbere c'ingenzi twabateguriye hano. Mu kirundi twovuga gute ni kumenya ukwezi kwawe, ukamenya umunsi wawe wa ovulation canke umunsi urubuto rwawe rusohokerako mu kwezi, ukamenya n'iminsi ufise amahirwe yo gusama n'iminsi udafise amahirwe yo gusama inda. Nivyo bitwa periode fertile na periode non fertile et le jour d'ovulation. Ni ibintu bitatu tubasaba kumenya. No kumenya umunsi wa ovulation, kumenya iminsi udafise amahirwe yo gusama inda no kumenya iminsi ufise amahirwe yo gusama inda. Ivyo bizi ca tukwereka ica kabiri. Nimba utabizi raba ama video twakoze, twarabisiguye neza, turabiha umwanya ukwiye, turerekane uko umukobwa wese uwo ari we wese yomenya guharura canke kuraba ivyo bintu bitatu mpejeje kubabwira. Nimba utabizi rero ama video twakoze, ico nico ca mbere umukobwa yifuza kuvyara canke umugore yifuza kuvyara hakiri kare yokora. Ica kabiri ni rapport pendant les jours fertiles. No kuvuga umaze kumenya umunsi wa ovulation, ukamenya n'iminsi ufise amahirwe yo gusama inda, no kuca ukora imibonano mpuzabitsina n'umugabo wawe kenshi gashoboka kugira ngo imbuto z'umugabo zigume mu bihimba vy'irondoka vy'umugore. Muri ico gihe urumva ko uzoba ufise amahirwe menshi yo gusama inda. Rero mu gihe wamaze kumenya jour d'ovulation, ukamenya na periode fertile canke iminsi uzoba ufise amahirwe yo gusama inda, turaguhanura kuca ukora imibonano mpuzabitsina kenshi gashoboka. Rero nk'umukobwa atazi kumenya umunsi wa ovulation, umukobwa atazi kumenya iminsi afise amahirwe yo gusama inda, urumva nk'uyo gusama inda vyihuse biba bigoye. Ariko mu gihe wamaze kumenya umunsi wa ovulation, ukamenya ibihe uzofise amahirwe yo gusama inda, urumva ko bica vyoroha, uca ukora imibonano mpuzabitsina n'umugabo wawe. Muri ico gihe urumva ko muca musama, uca usama inda vyihuse. Ikindi ca gatatu tubabwira ni rapport régulier. Iyi rapport sexuelle régulière no kuvuga no gukora imibonano mpuzabitsina ku rutonde. Apana ko ukora imibonano mpuzabitsina uyu munsi tariki 18 canke 16 17 ugazoca usubira gukora imibonano mpuzabitsina haheze nk'iminsi 30, haheze iminsi 40. No kuvuga muri ico gihe ufise amahirwe mabi yo kuzosama inda utevye. Bisaba ko ukora imibonano mpuzabitsina ku rutonde. Rero ico tubahanura kugira ngo imbuto z'umugabo zigume mu bihimba vy'irondoka vy'umugore, muri ico gihe hagume hari amahirwe menshi yo gusama inda vyihuse, nuko mwokora imibonano mpuzabitsina incuro imwe mu minsi 2. No kuvuga mu minsi 2 mugakora imibonano mpuzabitsina. Uko iminsi 2 iheze mukora imibonano mpuzabitsina, ivyo bifasha iki? Bifasha ko imbuto z'umugabo ziguma mu bihimba vy'irondoka vy'umugore. Bisigura ko umunsi wari wo wose urubuto rw'umugore ruzozirako ruzoza rusanga imbuto z'umugabo zihari. Ariko nko mu gihe ukoze imibonano mpuzabitsina itariki imwe ukaca usubira kuyikora itariki 10, urumva ko ngaho imbuto z'umugabo ku itariki ya 5 zizoba zafuye zose. Itariki ya 6, 7, 8, 9, 10 nta mbuto z'umugabo zizoba zihari. Bisigura urubuto rw'umugore nigwaza nko ku itariki y'9 nta mwana azoboneka kuko imbuto z'umugabo zizoba zafuye zose. Nico gituma tubahanura gukora imibonano mpuzabitsina rimwe mu minsi 2 canke rimwe mu minsi 3. Mubikoze kuwa mbere mubikore musubire kuwa gatatu, musubire kuwa gatanu, uko. Ivyo bifasha ko imbuto z'umugabo ziguma mu bihimba vy'irondoka vy'umugore. Ikindi ca kane ni ukureka gukoresha agakingirizo mu gihe mwubakanye n'umugore wawe. Nimba mwifuza kuvyara umwana, agakingirizo ntigahanuwe. Ikindi ca gatanu ni mode de vie sain, uko umugore abayeho canke uko umugabo abayeho. Birasaba ko mubaho neza. Ica mbere no gufungura neza, ica kabiri no kwirinda inzoga n'itabi, ica gatatu nuko umugore canke umugabo bogira ibiro bigereranye. Umugore yonze cane canke umugore avyibushe gose
aba afise amahirwe mabi yuko ovulation yiwe canke cycle yiwe canke ukwezi kwiwe kutamera neza ku rutonde. Rero bisaba ko umugore agira ibiro bigereranye, umugore akirinda itabi n'inzoga kandi agafungura neza. Ikindi ca gatandatu ni réduire le stress. Stress canke tuvuge ibibazo biratuma ukwezi kwawe guhindagurika canke ukwezi kwawe kujamwo akajagari. Kuko usanga kwa kumenya iminsi ukwezi kwawe kumara, kwa kumenya umunsi wa ovulation canke kwa kumenya iminsi ufise amahirwe yo gusaminda, usanga byagiyemwo akajagari, ugasanga ntibikigushobokeye kubiharura neza bitewe na stress. Stress no kuvuga irazana akajagari mu kwezi kwawe. Stress nico kintu ca mbere kiri mu bintu vya mbere bituma umuntu yonda. Stress rero ni ikintu kibi. Uri umugore wirinde stress nimba wifuza kuvyara byihuse, kuko stress nizotuma uvyara utevye, ahubwo stress iraza mu kwezi kwawe igashiramwo akajagari, bikakugora guharura umunsi wa ovulation, bikakugora guharura iminsi ufise amahirwe yo gusama inda n'iminsi udafise amahirwe yo gusama inda. Rero stress ni ukuyirinda. Icindwi ni surveiller les signes d'ovulation. Ni ukuvuga uri umugore wifuza gusama inda hakiri kare, urakwiye kuraba izi sinye canke ibimenyetso vyerekana ovulation canke ibimenyetso vyerekana ko urubuto rwawe rwasohotse. Umaze kuvyibona ko ucubwira umugabo wawe mugakora imibonano mpuzabitsina muri iyo minsi nyene, kuko ufise amahirwe menshi yo gusama inda. Ikimenyetso ca mbere ca misi yose ni aigreur cervicale ibiri transparent et filante. Ni kuvuga aigreur cervicale ibiri transparent et filante, ni kuvuga ikweguka kandi isa nk'ibonerana. Ikindi kimenyetso ca kabiri kikwereka ko uri mu misi ya ovulation ni légère douleur d'un côté du bas ventre, kubabara mu nda yo hasi ku ruhande rumwe bivaye naho ovulation yabereye. Nuga kumva ububabare mu nda yo hasi, ububabare buke buke. Cyane cyane urabira ko ni aigreur cervicale ibiri filante et transparente, ni kuvuga ikweguka kandi isa n'iyibonerana. Ico nico kimenyetso ca mbere cerekana ko uri muri ovulation. Ibyo rero umaze kubibona, ushaka gusama inda uca ukora imibonano mpuzabitsina kuko uba ufise amahirwe menshi cyane yo gusama inda. Ikindi c'umunani duhereza ko ni iyi verification des sperme et infection chez l'homme. Ni kuvuga imbuto z'umugabo nazo nyene ni kuziverifya cyangwa kuzisuzuma ko zikomeye, kuko umugabo afise imbuto zidakomeye urumva kuvyara aba ari ingorane. Ariko mu gihe umugabo afise imbuto zikomeye kandi atama infection afise, urumva ko uwo kuvyara biba vyoroshe. Rero mu gihe wifuza kuvyara hakiri kare, ni ukuraba n'imbuto z'umugabo wawe ko zikomeye canke atama infection afise. Ico twobahanura rero twohereza ko nuko mu gihe umaze amezi 12 utararonka uruvyaro, ukwiye gushika kwa muganga bakaraba ikibazo woba ufise. Umaze amezi 2 wubatse 3 4 atamwana uraronka, ivyo nibisanzwe. Ariko amezi 12 yamaze kurumana utararonka uruvyaro, shika kwa muganga, ushobora kuba ufise ikibazo. Kazi cyane mu video akurikira, tubasaba gukanda kuri subscribe kugira ngo mushikire bino vyigwa byacu naho gutaha.